TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Twiteho khairati, dukore khairati, oh khairati, zizotujana heza, dukore khairati, twiteho khairati, oh khairati, zizotujana heza. Twiteho sala, dutange abakozi ba Radio Benarutana turabaha ikaze muri cya kiganiro mukunda cyane sobanukirwa ukwemera kwawe. Ikiganiro cy'uno munsi ni ikiganiro mumenyere gukurikirana, ikiganiro mukunda gikunda kuba kuri ano masaha nk'aya mango. Igikorano cy'uno munsi kigizwe n'umuvugabutumwa Nimbona Idrissa ari kumwe n'umuvugabutumwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubanje gushimira Imana no gusabira amahoro n'imigisha y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwizina nitwa Niragira Ismaili alijyo Swahaba. Yego tukaba turi kubona umuvugabutumwa adasanzwe nawe ni murakoze cyane. Je muramenyereye ndi umuvugabutumwa ka karere nyene banyita Miboro Saidi. Abavugabutumwa mwabumbise rero ikigwa cy'uno munsi ni cigwa twasabwe twabajijwe ikibazo n'umukristo ahabaza ati Muhammad na Yesu ninde ashoboye gucungura abantu akabashikana mu ijuru. Ico nico cigwa turiko uno munsi. Ico ni cigwa abantu benshi bakeneye kumenya ido nido hagati y'izi ntumwa z'Imana zibiri. Intumwa ya mbere ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamwe n'intumwa y'Imana Isa ariwe Yesu. Uyo nawe Allah amahoro n'imigisha vyiwe kuri we. Uyu Yesu akaba ari umuntu avugwa cyane mu ntumwa z'Imana cyo kimwe na Muhammad. Iki cigwa rero turabasaba mutube hafi mutega amatwi kugira ngo mwumvirize ikiganiro. Hama uzo afite ibibazo abaze ko byama bigenda buri gihe. Reka duhere kuri Yesu. Yesu twebwe abayisilamu turamwemera ko ari intumwa y'Imana, turamwemera ko ari intumwa yatumwe ku banyisirayeli kuko nawe nyene agenda avyivugira muri Mateyo 15:24. Nukuvuga uyu Yesu rero na Muhammad n'abantu imyemerere y'abakristo benshi bakunda gufatira kuri Yesu, abayisilamu nabo bagafatira kuri Muhammad. Aba rero babiri umukristo arakeneye kumenya muri aba babiri ninde ashobora gucungura abantu, ni nande azojana abantu mu ijuru. Reka duhere kuri iki kintu cyo gucungurwa. Ikintu cyo gucungurwa abantu benshi barakunda kukibaza bakeneye kumenya mbega ninde ashobora gucungura abandi. Ariko tuca twisunga Bibiliya. Mbega Bibiliya hari umuntu ashobora gucungura uwundi? Imana ivuga ko iki cyangwa intumwa z'Imana zivuga iki? Reka turabe Imana kuko Imana yivuze nibaza ko atamuntu ayivuguruza. Muri Zaburi 4:9 Swahaba yodufasha. Zaburi igice cya 49:7 aravuga ngo nta numwe ashobora gucungura mugenzi we na gatoya canke guha Imana incungu yiwe. Imana iravuze muri Bibiliya ko ata muntu numwe ashobora gucungura mugenzi we kandi ngo ntana gatoya. Turiko turumva ngo umuntu tubona na Yesu yari umuntu muri Yohana 8:40. Yesu arivugira ko ari umuntu, aravuga ati ariko none murondere ngene mwonyita jewe umuntu nababari ivy'ukuri byo numvise ku Mana. Imana ikivuga ati nta muntu numwe ashobora gucungura mugenzi we kandi ntana gatoya. Mbega ko ata muntu ashobora gucungura mugenzi we hagati ya Muhammad na Yesu hari uwo cungura uwundi? Turabananya twibariza Yesu birashoboka ga Yesu. Yesu nico gituma cyavuga muri Yohana 8:21. Yesu aravuga ngo iki? Yohana igice c'8:21 haravuga ngo nuko yongera kubabwira ati jewe ndi mukuhava namwe muzondondera kandi muzopfira mu byaha byanyu. Yesu arivugiye ko abantu bazopfira mu byaha byabo. Abivuze muri Bibiliya muri Yohana 8:21 ko abantu bazopfira mu byaha byabo. Mbega abo bazopfira mu byaha n'abantu bose? Mbega bizogenda gute? Genda hariya mu gitabo ca Ezekiel 18:20 naho udufashe mwarimu mwiza Swahaba twumve umuntu ashobora gucungura uwundi cyangwa ashobora kubipfiramwe mu gihe abikoze ubwiwe. Haravuga gute? Ezekiel 18:20 havuga ngo umuntu akora icyaha niwe azopfa. Umuntu akora icyaha niwe azopfa. Yesu yatubwiye ati muzopfira mu byaha byanyu. Babandi bagena bavuga ngo Yesu yabacunguye ivyaha, urumva ko Yesu wenyine atanguye kuvyikura ko umuntu azopfira mu vyaha vyiwe. Aha ni imbere ya Yesu abantu benshi barakunda kubabwira bati iyo Yesu ataza abantu baba babarirwa ivyaha. Muga iki cyandiko tubonye cyo muri Ezekiel 18:20 cyabayeho imbere ya Yesu. Imbere ya Yesu niho Imana yavuze ayo majambo yuko ata muntu numwe ashobora gucungura mugenzi we kandi ntana gatoya. Yego
umwana ntazozira ibigabitanyo vya se. hari abantu bakunda gufata icyaha cyitwa ikinyanduro bakagishira ku bana ariko ngaho Imana kuva kera yaravuze ko ata mwana azozira ibigabitanyo vya sego na se ntazozira ibigabitanyo vy'umwana wiwe, kandi na se w'umwana ntashobora kuzira ibigabitanyo vy'umwana wiwe. ubugororotsi bw'umugororotsi azobuharurwa ko. twebwe rero abayisilamu turemera ko Yesu ari umugororotsi, ni ukuvuga ubugororotsi bwa Yesu azobuharurwa ko. Ivyaha by'umunyavyaha azobiharurwa ko. iyo umuntu nawe akoze icyaha ugikoze ni wewe nyene ugiharirwa, nta muntu agucungura. Akarorero nshobora kuvuga, ntushobora kugenda ngo usambane Yesu ngo aca bari wagwara umugera. Usambanye ni ugwara kuko ni wewe muja wicaha, wivye baragufunga kuko ni wakoze ikosa cyangwa bakubwira ikigongwe. Kuri ubwo rero Yesu ntako yari kuba incungu cyangwa Muhammad ngo abere incungu abantu ku vyaha bakoze ubwabo, kuko ubugororotsi bwabo bagororotsi babuharugwako, ivyaha byabo banyavyaha bikabaharugwako. Urumva reka ijanye n'incungu muri Islam turemera ko umuntu akoze icyaha ariko kivamwe burundu akagiheba. Komeza usoma umurongo urabivuga neza. Ariko umunyavyaha niyahindukira akava mu vyaha vyiwe byose yakora, akitondera ibyagezwe byanje byose, agakora ibitunganye n'ibikwiye, nukuri azobaho ntazopfa. Uwo muntu agakora ibitunganya kubaha amabwirizwa y'Imana Imana yatanze yahereje Mose, agakurikiza ry'amabwiriza uko na Yesu yaje ashigikira ashingira intahe yuko abantu bakwiye kwemera amabwiriza yose y'Imana. Aravuga ati sinaje gusenyura ivyagezwe cyangwa amajambo abwishwa n'Imana aje gushitsa abantu bose bateza kuba amabwirizwa y'Imana. Umaze kuba amabwirizwa y'Imana uko niko gucungurwa kwiwawe. Mugabo nutubaha amabwirizwa y'Imana gukora ivy'Imana yagutegetse ntabwo uzogera urokoka ku musi w'imperuka. Ni kuvuga uti dupfa kubera iki? Dupfa kubera dukora iki? Ivyaha. Kuko ngo ukora icyaha niwe azopfa. Natwe abayisilamu turemera ko Yesu ari hehe? Ari mwijuru, ko nta cyaha yagira, kuko na Qur'an 19:19 aravuga ko Yesu atagira iki icyaha, yari umwana mweranda. Kuri ubwo rero hagati ya Muhammad na Yesu aha nta muntu ashobora kuza ngo acungure uwundi. Ukoze icyaha uzogihanirwa, ahubwo ni wakurikiza inyigisho bakwigishije, aho niho uzoshobora kurokoka n'akaga k'umuriro udahera. Turabandanya tusoma inyandiko zitandukanye kugira ngo turabe mbega Yesu. Uwo muntu yambajije ikibazo yongera arampa n'umurongo uri muri Yohana 14:6. Dusomere mu ari musahaba kugira ngo bawumve. Abantu benshi barakunda kuwusoma no murongo, nawe nyene niwo yitwaje mu kumbaza ico kibazo kugira ngo twumve mbega bimeze bite. Yego, Yohana ikigabane cya 14 umurongo wa 6 haravuga ngo Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushika kuri data ntamujanye. Ati nta ushika kuri data ntamujanye. Acaramwe ati none Muhammad wewe bimeze bite? Kubo Yesu atubwiye ati nta uja kuri data atamujanye, Muhammad nawe nibite? Haruja tubiraba muri Qur'an. Imana ishitubwira gute kubijanye na Muhammad 3:31 Qur'an kwanza. Banza dusomera umurongo muri Qur'an 3 umurongo wa 31 kugira ngo turabe. Yesu aravuze ngo nta uzoja kwa data Yesu atagize gute atamujanye. Yego, nasema hivi Bismillahirrahmanirrahim. Kwa izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe. Sema, vuga uti ikiwa nyinyi mnamupenda Mwenyezi Mungu, vuga uti nyimba vyo kuri mukunda uhoraho Imana rugira vyose, basi nifuateni mimi. Ati nimunkurikire jewe Muhammad, Mwenyezi Mungu atakupendeni. Ati nimwamara kunkurikira jewe Muhammad Imana rugira vyose kibakunda, na atakusameheni madhambi yenu, kandi Imana rugira vyose kikubabarira ivyaha vyawe. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe madhambi na mwenye kurehemu, kandi uhoraho ni wababarira ivyaha kandi ni wenyene gutanga impuhwe. Urumva kwa Muhammad abakurikiye Muhammad avuga ati nimwankurikira je Muhammad Imana ibabarira iki ivyaha. Yesu nawe ngacha aravuga ati nta ushika kwa data ntagize gute ntamujanye. Aho ari mu gihe cya Yesu, mu gihe cya Yesu yarongera ababwira ati kuko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajana ngo ahomba namwe abe ariho muba. Ikwinyana gitangura mbega Yesu wagiye gutegurira bande? Abo bantu wagiye gutegurira ni bande? Bizogenda gute? Genda mu Baroma mwarimu mu Baroma 15:8 twumvirize Yesu abantu yagiye gutegurira ni bande kugira ngo abantu batahure ku burebure. Mu Baroma igice cya 15:8 haravuga ngo ico mvuga nuko Kristo yacitse umukozi w'abakebwe wo kubagaburira ivy'Imana. Aha rero uce tubaza akabazo, nimba Yesu yacitse umukozi w'abakebwe, Yesu agacavuga ati nagiye kubategurira hanyu, umva bazojana ari bande? Ni babandi bubashe isezerano ry'Imana ryo kugira gute ryo gukebwa. Ryari ndi rya mbere ryatangwa hariya muri Itanguriro 10:9 aho Imana yavuga ko kirazina muhungu wese ategeza gusiramurwa gukebwa ku munwa w'ico yambariye. Yesu rero ngo yacitse umukozi wabagize gute w'abakebwe.
babandi bakunda kuvuga ngo Yesu ni Imana batahure ko Yesu yavuze ko azojana abantu hehe ku Mana mugabo yagiye gutegurira babandi bagize gute bakebwe. Yesu rero tumwibariza none Yesu hagati yawe na Muhamadi wewe wagiye bivuze ko iki mu gihe ugiye mu ijuru ko abayisilamu turemera ko Yesu ari mu ijuru. Reka twibarize Yesu biciye muri Yohana 16 ku murongo w'indwi duce turaba uyu muntu yatubwiye afise agaciro kangana gute. Uyu muntu yatubwiye niwe Muhamadi yasozereye izindi ntumwa. Yesu acaravuga ko uwa mbere azoba uwa nyuma. Mbega nivyo Yesu tubwire ja muri Yohana dusomere mwarimu. Yohana igice cya 16 umurongo w'indwi haravuga ngo ariko jewe yego ndababwira ukuri ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda kuko ninagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe ariko ninagenda nzomubarungikira. Yesu ati nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe. Aha hantu muhatandukanye Yesu yaratanze mpwemu yera. Ico gihe mpwemu yera ari ngaha mwisi kandi Yesu yagiye aramutanga nihagira ababaza ikibazo zo kingine vyagenze. Yesu yaratanze mpwemu yera ari ngaha mwisi ariko agira gende akirababwira ati jewe ngira ngende ariko nzobarungikira umwitsa. Umwitsa wumva iyo ni integuza itegura umuntu. Uyu mwitsa azoza rero ninde? Ni wa wundi yaje inyuma yande ya Yesu amateka y'ibazomuranga. Yesu yarabandanije yavuga komeza uwo niyaza azohinyuza abisi. Uwo ikizoba kimuzanye ubwa mbere hari ibinyoma bizoba byarabaye mwisi bimaze kuba mwisacha zari mushasha atangure ahinyuze abisi ku kinyoma bagiye barigisha ngaha kwisi. Ego abemeze iby'icyaha abemeze n'iby'icyaha n'ibyo kugororoka ababwira ati mwebwe naho muri ko murakurikira ibi n'ibyaha ibi navyo no kugororoka. Uwo nawe turaza kumumenya ninde n'amateka yiwe komeza n'ivy'amateka iby'icyaha kuko batanyizeye. Yesu aravuga ati ibyo by'icyaha azoza bibigisha kuko jewe nimwigeze mugira gute munyizera. Nico gituma Yesu nawe yagiye acunguye kuko n'abantu bamwizeye aca arababwira ati uyu azoza abereka ukuri kose komeza ivyo kugororoka kuko njya kwa data kandi namwe muzoba mutakimbona. Ati jewe nzoba ngiye kwa data ari we Mana. Tuvuze data Maraki 2:10 havuga ati twese dusangiye data ko Imana yaturemye ni imwe. Yesu rero ategiye kwande kwa data. Ati ninamara kugenda rero uyo azoza ababwire abamenyesha abigishe ivy'amateka kuko umwami w'iyisi yaciriwe kwiteka. Uwa mbere yigishije amateka ni intumwa y'Imana Muhamadi inyuma ya Yesu. Uyu yarigishije amateka, ayo mateka ya Muhamadi nuno munsi abana bose barayiga mu bitabo mu mashure kuko ayo mateka yigishwa n'intumwa y'Imana Muhamadi. Komeza naringi ifise byinshi byo kubabwira ariko nimushobora kubyihanganira ubu. Yesu yigishije imyaka mike. Yesu yigishije imyaka 3, Muhamadi nawe yigishije imyaka irenga 23. No kuvuga ivyo umuntu yigishije imyaka 3 ntabwo yobimara mu myaka 23. Atuwo rero niyaza azobigisha ariko uwo mpwemu w'ukuri niyaza utahure mpwemu w'ukuri n'umuntu. Iyiba mpwemu yawe ati iyo mpwemu y'ukuri ariko ni mpwemu w'ukuri kuko n'umuntu. azobarongora abashitse kukuri kose. Azobarongora abashitse kukuri kose. Nico gituma isomye igitabo kiranda ca Qur'ani nta yindi ntumwa y'Imana za gusanga yagiye mu ijuru ikagaruka ikaza ikigisha abantu ngaha kwisi ikabazanira amasengesho ikuye mu ijuru ikababwira iby'ijuru iby'umuriro uko bimeze atari intumwa y'Imana Muhamadi sallallahu alaihi wasallam. Kurubwo rero tugiye n'umwanya igisomo twakimara n'ikirekire reka twisunge iyi nyandiko. Uyu Muhamadi Yesu yavuze ko azoza akaza yigisha abantu amateka akabigisha iby'icyaha akababwira ibyo kugororoka akababwira ati ibi bimeze uku imeze uku. Ninde? Ni Muhamadi. Mbega Muhamadi izi nkuru nizo byo bimeze gute? Reka twisunge Qur'ani ifise ubusobanuro mu gigabane cya 2 suratul Bakara ku aya 33 udusomere iyo hadisi ngaho hepfo gatoya kugira ngo dutahure iyi ntumwa rero hagati ya Yesu na Muhamadi ninde azinjiza abantu mu ijuru. Mbega twarose amakuru ameze gute bimeze bite? Soma namba ya hadithi katika sahihu al-Bukhari 1476. Hadithi imepokelewa na Anas radhiallahu anhu. Ati hadithi yakiliwa na Anas radhiallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema. Bivuye ku ntumwa y'Imana Muhamadi yaravuze ati watakusanyika waumini siku ya kiyama. Ati abantu bazokwegerana ku munsi w'imperuka na watasema bavuge bati lawo tungeombwa
kwa Allah, ati tungeombea kwa Allah ati twari gusabirwa kuhoraho Imana rugira vyose watamfuata Adamu ili aende kuwaombea, abantu batangure birukenge kwa Adamu ko niwe muntu wa mbere Imana atangwe kurema kugira ngo abasabire ikigongwe ku Mana, na watasema bavuge bati wewe ndiyo baba wa watu, ati wewe niwe sekuru w'abantu, amekuumbeni kwa mikono yake na akamurisha malaika wa kusujudie. ati niwe wese w'abantu bose Imana yarakubumbye mu bwondo hamigusaba yuko abantu bakubamira ego na akakufundisha majina ya vitu vyote. hama uhoraho Imana rugira vyose akwigisha amazina y'ibintu byose biri mu isi. Tuombee kwa Mola wako ili atustareheshe na kutoka naye sehemu yetu hii. Ati dusabire kuhoraho Imana rugira vyose ayitworohereze dukure nga ahantu. Na atasema avuga ati mimi siwezi, ati je ivyo ntavyo nshoboye, na atakumbuka makosa yake na ataona haya, azoca yibuka amakosa yakoze Adamu cagihe ajya kuri ca camwa aca yumva isoni. Atasema avuga ati mufuateni Nuhu, katika yeye ndiyo mutume wa kwanza. Ati nimugende mukurikire Nowa kuko niwe yabaye intumwa ya mbere ku isi, aliye mtuma Allah uhoraho yatumye kwa watu wa ardhini, ku bantu bo ku isi. Watamfuata abantu baca bakurikira Nowa, naye atasema hama Nowa avuga ati mimi siwezi, jewe sishoboye gusabira umuntu n'umwe kuri uno munsi. Kumbuka ombi lake alilomuomba Mola wake pasina elimu, aca yibuka cagihe yasaba igisabisha Imana atabumenya bifitiye, ataona haya na kusema aca yumva isoni avuga ati mufuateni kipenzi cha Mwenyezi Mungu Ibrahimu. Ati jeno basaba ko mwogenda kwa Aburahamu, watamfuata na atasema abantu bagende kwa Aburahamu, hama Aburahamu avuga ati siwezi, jewe sishoboye gusabira umuntu n'umwe. Mufuateni Musa muja aliongea na Allah na akampa Taurati. Ati kurikira Musa kuko Musa ari we yivuganiye n'Imana ijwi kwiyongera mu gitabo cy'amategeko ca Taurati. Watamfuata abantu bagende kwa Mose, naye atasema nawe ababwira ati mimi siwezi, jewe sishoboye gusabira umuntu n'umwe. Atakumbuka alipoua nafsi isiyostahili kuuliwa na atasema ace yibuka cagihe yica wa muntu ataburenganzira bwo kumwica cavuga ati mimi siwezi, jewe sishoboye. Atakumbuka alipoona nafsi atamuombea haya Mola wake. Atasema azoca yumva isoni imbere uhora acavuga ati nendeni kwa Isa, ati nimugende kwa Yesu kwani ni muja wa Allah, kuko wewe ni n'umushumba w'uhoraho na mtume wake, ni n'intumwa y'Imana, na neno la Allah, ni n'ijambo ryavuye ku Mana kugira ngo abeho, na roho yake, ni nawe mpwemu w'ukuri. Naye atasema nawe acavuga ati mimi siwezi, jewe Yesu sishoboye gusabira umuntu n'umwe. nendeni kwa Muhammad, ati nimukurikire intumwa y'Imana Muhammad, ni muja aliyefutiwa makosa yaliyotangulia na yajayo. Ati Muhammadi ni intumwa y'Imana yafutiwe yakuriweho ibyaha byiwe byabayeho imbere yiwe n'ibyaha bizoza. Anasema watanifuata, abantu bace bakurikira intumwa y'Imana Muhammadi, nitaondoka nimuombe izni Mola wangu. Muhammad acagenda acafata asabe uburenganzira uhoraho Imana rugira vyose ya maombi, na nitapewa izni. Imana ichimuha uburenganzira bwo gusabira abantu akeneye. Na pindi nitakapo muomba Mola wangu, Muhammad amaze gusaba uhoraho Imana rugira vyose, nitasujudu. Intumwa y'Imana Muhammad azokubama kugira Yesu yubamye kugira abayisilamu twubama amashira uruhanga hasi, na ataniacha huku nimesujudu, hamuhoraho amurekere ngaho yubamye kwa muda au tokao, kisha itasema amureke yubamye mu mwanya we nyene uhoraho ashatse, hanyuma havugwe hati inua kichwa chako, ati we Muhammad kura umutwe wawe hiyo wubamye, naomba utapewa. ati kandi saba uraronka, nasema vuga yatasikilizwa. Ati we Muhammad ivyuza kumbarira vyose je uhoraho ndavyemera uyasemayo. Naomba shafa utapewa. Ati saba inyene impuhwe zose ushaka je ndaguha. Nitainua kichwa changu, acakura y'umutwe, nitamusifu Allah, atangurana n'ahazuhoraho Imana rugira vyose, kwa sifa atakazo nifundisha, kubumenya zoba yamuhaye bwo gushobora gushimagiza uhoraho. Kisha nitaomba hamasabe ataniwekea Allah, hamuhoraho Imana rugira vyose acabwira Muhammad abantu akwiye gusabira uko bangana, kikomo cha watu nitakao ombea nitawaingiza peponi. Hanyuma intumwa y'Imana Muhammad abo bantu Imana izobimubwiye igitigiri cy'abana asabira impuhwe,
baheze binjizwe na Muhamadi mu ijuru. Uyu ni Muhamadi azokwinjiza abantu mu ijuru. Nibaza ko ikibazo umukristo yambajije atahuye ko Muhamadi ari we wenyene kuri uwo munsi w'imperuka. Intumwa zose twazigenze turazumva turazikurikirana nazo zingene zizishura ku munsi w'imperuka gushika abantu bose bazogera kuri umati Muhamadi. Umati Muhamadi zoshika kwa Muhamadi cyo kimwe n'abakurikiye Muhamadi n'izindi ntumwa zose z'Imana gushika babwirwa bati nimugende kuri yasozere izindi ntumwa ni Muhamadi aheza basabire ku Mana muve mu bihano muri mwe mugende mu ijuru. Ufise ubushobozi bwo kwinjiza abantu mu ijuru aha ni intumwa y'Imana Muhamadi wenyene niwe tubonye ngaha abishoboye. Komeza. Kisha nitarudi tena kwa Mwenyezi Mungu. Muhamadi azobona ko abakeneye gusabirwa ari benshi aheza asubire kuhoraho Imana rugira vyose. Nikimuomba Mola wangu hanyuma asaba uhoraho Imana rugira vyose nitafanya kama nilivyofanya mara ya kwanza. Asubira asenge kumwe yasenga yubame anina hazuhoraho kumwe yabigenza ubwa mbere hamabwira Imana ati ndakeneye gusabira abantu imbabazi bice bigenda gute. Kisha nitaomba amasubira asabe nataniwekea kikomo cha watu nitaka waombea. Hama Imana icibwira Muhamadi Muhamadi burenda gusabira abantu banganuku ikigongwe hama ubinjize ikawangiza peponi. Hama intumwa y'Imana Muhamadi abasabire aronke ubushobozi bwo kubinjiza hehe mu ijuru. Nubwogeza ngaho uyu ni Muhamadi ariko arinjiza abantu mu ijuru. Duce tubaza Yesu bega ubwo bushobozi Yesu arabufise ubushobozi bwo kwinjiza abantu mu ijuru nko Muhamadi abufise. Matayo 20:20 acavuga ngo iki? Matayo 20:20 aravuga ukugukurikira ngo ego buno nyina wa bene Zebedayo aza kuri we. Haje umuntu twa nyina mwene Zebedayo yaje kuri Yesu ari kumwe n'abahungu biwe. Yari kumwe n'abahungu biwe babiri. Aramupfukamira Yesu. Amusaba ijambo. Acasaba ijambo Yesu. Aramubaza aturagomba iki? Aramubaza turagomba iki? Nawe ati bivuge. Abahungu banje babiri. Ati abahungu banje babiri. Ngo baze bicare umwe iburyo bwawe. Ngo abahungu banje bicare iburyo bwawe. Uwundi ibumoso mu bwami bwawe. Yesu arishura ati ntimuzi ico musaba. Yesu yabishuye ati burya kuba yaraze ko atari wazotanga ivyicaro mu ijuru uti mwebwe ntimuzi ico musaba. Ngo shobora kunywera ku gikombe jewe ngira nywereko. Ati murashobora kunywera ku gikombe jewe ngira nywereko jewe Yesu. Nabo bati turashoboye. Arababwira ati gikombe canje koko muzokinywerako. Ego. Ariko gutanga ivyicaro iburyo bwanje n'ibumoso si vyanje. Kuko Yesu yarazi ubijejwe wariwe. Yesu yararahiye n'ukuri avuga ati ivyo gutanga ivyicaro mu ijuru iburyo ni bubafu jewe Yesu si vyanje. Atarabo data yabiteguriye. Atarabo data yagize gute yabiteguriye. Nico gituma na Muhamadi yabanje gusaba uburenganzira nde uhoraho Imana ugira vyose hamuhora acamuha igitigiri. Tewe Muhamadi mu bantu bagukurikiye no mu bakunzi bawe ushobora gusabira abantu bangana uku. Rero Yesu na Muhamadi turabonye ubushobozi bafise. Umwe wese arafise aho bugarukira n'undi afise aho bugarukira, ariko bose nk'abayisilamu tubemera ko ari intumwa z'Imana kandi baje bigisha ukuri bukomotse kuhoraho Imana rugira vyose. Uko niko abayisilamu twemera. Ndabona umuvuga butuma wacu nga Sayidi nawe arafise ico yokongerako cyangwa aterera, reka nawe tumutega amatwi. Murakoze cyane na cyane ko umwanya uri kuragenda turakora twihuse. Ego twebwe ibyo mwigishije turabyumvise ukuntu bimeze, ukuntu biriko biragenda neza cyane. No kuvuga ko aho biri ukuntu bimeze Yesu baramubeshera cyane gose, kuko Yesu ntabwo yigeze abwira abantu yuko aje kugira gute, aje kubacungura. Kuri ubwo rero ahubwo umucunguzi nyawe nubu avugwa muri Yesaya ikigabane ca 44 ku murongo wa 24 Swahaba havuga ngo uku nikoraho agize umucunguzi wawe. Byumvikane yuko uhoraho niwe mucunguzi w'umuntu. Wakubumbye uhereye ukiri munda. Uhoraho avuga ati jewe nije nakubumbye uhereye ukiri munda. Ati ni jewe uhoraho ndema byose. Ati ni jewe uhoraho ndema byose. Naguye ijuru ndumwe. Uhoraho avuga ati jewe naguye ijuru ndumwe. Ngaranzura isi. Ati ngaranzura isi. Hari uwo twari kumwe. Ngaho nyene ku mutwe w'ijambo havuga gute Swahaba? Umuremyi bwite niwe yabaye umucunguzi. Nukuvuga umuremyi bwite niwe yabaye umucunguzi. Nico gituma rero abantu bihenda yuko hari uwundi mucunguzi, ariko umucunguzi nuhoraho niwe yabaye iki? Niwe yabaye umucunguzi kuko niwe yaremye abantu. Urakoze cyane. Umucunguzi rero twamwumvise hama uzinjiza abantu mu ijuru nawe nabo uhora hazuba yategetse ku ntumwa zayo
ati aba injiza mu ijuru wewe ufise ubwo bushobozi twumvise ni Muhamadi. Ivyo gucungura naho uticunguye mu kubaha amabwirizwa y'Imana urumva nyene ko Imana wewe ntizo gucungura kuzo wayigararije. Umucunguzi nyakuri twumvise ko ari uhoraho we yaturemeye mu nda zaba mama bacu, kurya uhoraho yaremeye mu nda Yesu kwa Mariya, kurya twese twabaye ibiremwa vyayo, ni ukuvuga umucunguzi azoducungura kuri wa musi w'imperuka n'uhoraho Imana rugira byose. Kandi mwese mu bitahure nta muntu acungura uwundi, n'Imana yabivuze yuko ata muntu ashobora gucungura uwundi. Ni ukuvuga gucungura ni uburenganzira uhoraho afise ubwiwe, kiretse gusubabwiye ati we koruku naye handi nta wundi muntu numwe ashoboye gucungura mugenzi we nta na gatoya. Babandi rero muvuga ngo Yesu yabacunguye ivyaha vyanyu, muraraba mwigarure, mutangure musenga Imana, muyisaba imbabazi, aho kwiyumvira ko ari umuntu agutwara ivyaha azohanwa mu ruhande rw'iwawe. Utahure ko umutima wawe umushaha wawe nutakora ivyiza ku munsi w'imperuka uzotahana ubusa, kandi ntazobe kwidoga ngo mwari mwavyumvise. Ego bakunzi rero ikiganiro casobanukirwa mukurikirana kuri Radio Bena muri ano mango kirangiriye ngaha. Tukaba tubakengurukiye cyane, tubasaba kubandanya mubaze ibibazo byinshi bitandukanye, mubaze kugira ngo tuze tubahe inyishu ku bibazo byanyu. Murakoze. Ego mubandanye mugira umunsi mwiza. Murakoze. Umusi wo gupfa uzomuririra Allah aguhe umwanya wo gukora ivyiza, ariko ntibizokunda uyo malayika ntagahengwa zo guha umwanya umaze kugera. Twiteho khairati, dukore khairati, zizotujana heza. Dukore khairati, twiteho khairati, khairati, zizotujana heza. TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana.